kugufasha birahagije. Okay, hari icyo mburana wewe. Amahoro ntuyafise. Urukundo rwanje nturufise. So what's wrong with you? Ufise ikihe kibazo wewe? Nzana kugira ikintu kimwe. Nafashe ino weekend kugira ngo twirigwane, sinkeneye yuko tuza kwirigwana ngo nyicire umunsi, sivyo? Ivyo bintu utanguye ntuzusubire no kunabindanira amatwi. Ziriya nzingo nabariya kigore sinzi ntuzusubire kubindanira mu matwi jewe. Muri kurambwira amajambo nkayo. Ndiko ndaharanira ineza y'umwana wawe. Je ata kintu na kimwe ndamufiseko. Hakacira umwana. Umwana n'umugisha. Umwana ni ikintu kiboneka gake mu buzima kandi umwana araryoha. Ivyo vyose wumva wo nkorera jewe. N'umwana yimvire ko bimukorera. Je basinze ubwa kabiri umwana yabanje jebe. Okay, mu mutima wanje uwo mwana bayatawuriye. Ukushaka kunkundisha je ibintu nakunda, sivyo? Mveza nundi munsi rero ndakugira ikintu kimwe, sivyo? Nkuko nabikubwiye nundi munsi nibukeneye ko je nawe tubana amahoro. Nibukeneye neza na neza ko tuzaba nagukoma muri ayo matama. Urantegera? Ayo mabubwe no yabyimbisha amakofe je nuzodurankinisha. Urantegera? Uranaduza amazuru ngo ngufashe uwo mwana. Uwo mwana ndamuzi he? Umwana shana amenywa na nyina. Ibintu by'ubu byaruriya gwana ntuzusubire kubinzana. Kandi ibyo bintu je nimba udashaka ko je nawe dutandukana. Abeza ni benshi ngaha muri inosi. Ibyo bintu nimba udashaka ko je nawe dutandukana ntuzusubire kubinzanira. Ntuzusubire kunzana ayo mabubwe imbere ngo mwana. Urazi byana biri mwibarabara twotora tukaja ngaho tukareba. Ubwo kwa hari ugendera ubima yibo nago ruzokura nkuko nanje nakuze. Kandi attention. Asibe mbabari. Oya nta be nta byo kukubarira ngaha ahanye. Ahubwo ja mu nzu duhurireyo. Nyarutsa mva mu maso. Jo. Kuveje mbwira ngo urankeneye ari ikintu ushaka ko tuvugana, nasigaranye amatsiko ushaka kumva ico kintu. Kandi ukimbwiye vuba zoba byiza kubera nasize umwana muhira, namusije uwo tuvukana kandi urazi muhira ntibakunda urya mwana ntibamwishimiye. Zoba byiza rero ngize vuba agenda. Sandra, nukuri ntugire amakenga canke ngo wihogoze. Kini naco tuza umutima wawe ube hamwe. Kuko icyo ushaka kubwira si ikintu kibi, ahubwo ari ikintu gishobora kuguha umutuzo, novuga cyo guha amahoro bivanye n'ubuzima ubayemo n'ivyo uriko uracamwo muri ino minsi. Kugumunda Jo gira please. Sandra, urazi ikintu ushaka kubwira? Sandra, narihweje cyane ubuzima uri kuracamo muri ino minsi. Daraba kungene ubabaye, kungene ibintu biguhanga, kungene ibintu bimwe bimwe bigucanga. Daraba kungene ujya mwana uri kuramwifasha uri wenyene. Kandi uburyo burakugora. Nkibaza ati ese mbega yaba wari ufise umuntu agufasha muri ibibazo uri kuracamwo, basi mugatuma mubicanamwo mugafashanya urugendo, vyomera gute? Rero Jo ndavyumva, none ushaka iki? Sandra, shaka urukundo. Ushaka iki? Uvuze ngo ushaka urukundo? Burya urisonera neza wewe.
jewe nifitiye ibibazo mfise stress mu mutwe sinzi inzu ndayiriha gute nta kintu na kimwe nzi mu mutwe cyo kuriha mugabo uri kurambwira ngo ushaka urukundo umwana wanje bafise ubwoba bwo kwabaho bafise ubwoba bwo kujya saa sita no mwijoro sinigera menya ico noye mugabo uri kurambwira ngo ushaka urukundo ubona iki gihe turimo ari cyo gushakana mw'inkundo jewe ubona ari bwo buzima je mbaye bwo gukundana nyuma y'ivyo Chaggy yankoreye nawe ushaka kunyusura mbiza ndakubwira ikintu kimukwiye kumenya ukabikamwe mu mutwe wawe je nawe ntitwokundana cyo ni cyambere icya kabiri wiyubahe unanyubahe ibintu byo kwigira ngo umuhinde zirya filime uraba rero ndakubwira sharikane ntabaho nawe nyine mu buzima busanzwe nakundana oya zirya ni filime uraba kumbe bijye byose wigira ngo uramfasha ngo uzomenya ngo ndihira inzu umfasha byose ungaburira saa sita kumbe cyari icyo ushaka washaka nawe kumprofita kuri depression office umfatirane ntivyokunda ico kimenya je n'umwana wanje turihagije je sinigeze ndakubwira ko je nawe twokundana iyo nza kuba nshaka ko dukundana mba narabikubwiye narigeze ndabikubwira ntuzusubire kwizera yuko je nawe twokundana bugire indero iya n'indero nyoko yagutoje wewe kinasa waje utana karavye turameze neza uhinduja muri toilette sha za kumimbira ko je none kubatse umuntu uko amerewe nuguhima seri uninde kwari kurabaza Chaggy ngo seri uninde ubu rero wamenye ko nitwa Sandra ntari umuzamu w'ibigori okay ndabona ugishushe muri wewe ufise stress nyinshi ntazi ico zavuyeko wonyemera tukaraba ahantu twicara turi babiri tukaganira ushaka unjane hehe wewe okay twashobora kuja wanje tukaganira ushaka kuja kunyitirayo unige twarabamenyesha ushaka kugira wewe gukane Chaggy wenyene nukuri humura Chaggy naramuhevye nturinde kungirira nabi naramuhevye vraiment okay basi ndumva ko atakizera mfitiye kandi biratahuriza nyemerera basi urondera ahantu wewe ubwawe wifuza aba ariho tuje kiretse wemeye ko tuja muhira kuko wunzaniye uburofa no guhonda agafuba okay nta ngorane je nta mutima mubi kandi ndazi byo turi buganire n'ibintu bidufitiye akamaro twese ndashobora kuzi wawe je nta ngorane binteye nta kosa Nukuri ndagushimira kubona wemeye ukampa no mwanya tukavugana. Vuga sha ivyo uvuga jewe nta mwanya afise wo kwicara ngaha. Ubaza ko saa nza kurya wewe. Nyarutsa umbwire kugira ninjire mu nzu, mpe n'uwo mwana twinjire mu nzu kugira nugare, nyene inzu sindamuriya ntarapfa sanga ni ngaha. Ko nshaka ze gusanga umenga siho ndi. Mbarira nyarutsa ndagusavye. Bivuze ko taramuriye. Nenda kubwiye ko nimo ndinyegezanye n'inzu wumvike. Nararavye situation urimwo. Nanje ndiraba, ndicara ahantu ndabitekereza ko ndavyiyumvira nk'umwana w'umukobwa, mbona iyo ndiko ndaja, mbona ubuzima kungena bumeze. Ndabona yuko ibiriko biragushikira nanje vyoshobora kumbako. Ni ubuzima buba bugoye, ariko uko biri kose ndashima Imana yampuje nawe, kuko ndizera ko nokubera uw'ikimazi mu gihe wobinyemerera. Birakwiye ko ndakwizera kwe. Ndakwizeye?
icizere rero ndibaza si ikintu urinda gusaba ati ngo nyizera cyangwa ugira iki, ariko nimba wowe mu mutima wawe wumva ko hari icizere na gito isigaranye cy'ubuzima, ndumva nagufata nka grande sœur cyangwa petite sœur ntavyonzi, gusa uko biri kose ndumva no gufata nk'umuryango, sivyo? Wonyemerera basi bwari mukizera, ndaza abantu tuba tugoye, ariko ugerageze bwari mwe basi usubire wizera, ndumva ko hari ikintu nshaka kugufasha. ariko sisi nukuri vraiment warukoze warunagerageje, ariko iyo migambi yawe na Chaggy mwapanze kugira mu ndonke neza mu nyice ntiyokora, ntivyokunda. Mushaka gusigara mwenyene mutambona mu buzima bwanyu, ivyo rero ntivyokunda. Sanda, ndabizi neza ko na Chaggy ngira aramutse anabimenye ko ndi ngaha yonyica ubwanje. Gerageza basi gatoyi konyene ugerageze unyizere. Chaggy nta kintu na kimwe abizi ko bino bintu. Sa kangerageze kukwizera, ariko nibibaza ko ari amajambo yawe tumye ndakwizera, no? Zogenda ndabimenya buke buke mu nyifato yawe, ndabe kukwiye kwizerwa canke uri kurambesha. Imana nsengera wumva, naye ndabizi gutegerezwa kugira amakenga, ariko Imana iri kumwe nanje kandi ndizera yuko ivyo ndimwe atari amakosa. Nizera ko inshigikiye ntazokwigera ndagutenguha, uzobibona. Kandi merci n'ukuri, ufise n'icana ciza. Urakoze. Uko kidasa na Chaggy. Wapi Chaggy n'ikizugire vraiment ntiyosa n'umwana wawe. Abana bani bazaka abaganga bampfunyikiye. Ni mwiza, amaze igihe kingana gute? Afise amezi 6. Amezi 6 yakuze. Mwana wanje nukuri no gusaba yuko ushaka kwihangana, kandi aziragoye birashika, bisigura akaguhebye ucucika intege, ni wihangane. Umukobwa aranka umuhungu, umuhungu akanka umukobwa, ntucike intege, gumako kaza umwereke yuko uwo muri inyuma umukunda ukimukeneye, ko ntibisigura ko woca uhagarika umwanya kuko yakwanze. Oya mwana, akagumye bagumako, gumako umwereke yuko umukeneye, umukunda, umwereke keyo utuntu turyoshe, uyohereze umukobwa ategezwa kugaruka akagukunda mwana, ndazi ko bizogenda neza. Mama, mfashe ukuntu twari kumwe nkabona arahindutse, ndamubwiye ko ndamukunda. Fatiye kungene yandaba n'amajambo yambwiye, sinumva ko nasubira kuronka intege zo kumutunguka imbere ngo ndanamuvugisha. Ariko nkibaza, mbega noba ntereta nk'uko abandi batereta? Bikancanga, mbega noba nakoze ikosa kumubwira ko ndamukunda? Ariko vrema ndabona yuko ata mahirwe mfise, kandi je ndamukunda kabisa n'umutima wanje wose. Ariko sinumva yuko ubu tunahura mw'ibarabara nomutunguka imbere ngo ndamuramutse, ahubwo nohigaho nyikira kubera isoni nkaraba ntitunahuza amaso. Mbiza mwana, ndagwimpanura nk'umuvyeyi, kuko akwanse ntibisigura ko uca uheba, wigumako. Muhuye uzomuramutsa, kandi arashobora kuba yagize bijya kugira arabe urukundo rwaho rugera. Wicara ubizi, ushobora kuba gukunda akihagarara ko reka mbanze ndari mu minsi 5-6 ukwezi ko hazabaho icyahindutse ku rukundo. Mbega none mwana akunda kuzi nawe uri claire bite, kubita imitoma imwe ikomakomeye, umukobwa aragaruka.
ariko mama nk'amajambo namubwira arenze kumubwira ko ndamukunda nutuye tuntu tudukoje utundi basi nokora kugira ngo umukobwa akunda nkunde ko mbona umengo ndanamubwiye ko ndamukunda ahubwo ko nkubita ico yicaye ko canke icyo afise cyose. Ibyo byonyine oya sanga umubwira amajambo atabaho reka nawe ndakubuze narakwibyera urakazi sanga umubwira amajambo atabaho muhekeya mbwire sheri wiriwe gute waraye gute wambaye gute wariye ibintu nk'ibyo umukobwa yahinduka niyo yaba yazimye arazimuruka uyu munsi ushaka kurya iki uyu munsi ushaka wambare gute dutemberere he buhoro buhoro apana ukankama ndabizi ko ucishamo karuha ngo kubera ngo yanyanse ngo ndamukankama genda pore pore mwereke yuko umukunda mufise ku mutima uzorabe katazoza kandi akagukunda. Ariko mama ikintu kimbabaza ni kimwe amafaranga nayarondeye ndushe no gutereta binduhishe mama kwe birakuruhisha cyane rega nuko bimeze mwana ntutereta rimwe ngo ureke ntubaza rimwe ngo ureke nuko bimeze uraruha kandi umukobwa nzomubwira ko arondeye amahera urushe uya wowe ugenda umubwira urukundo umukunda byo kuruha we ntibimuraba kandi niko byamye kuva kera burya natwe byaradushikira bikagenda uko nyine bibagendera yumva bisigura ko ukomeza kwihangana gabo buhoro buhoro. ariko urazi mama nk'ubu Imana yova mu ijuru ikanyihera nk'agatoma akakamwe kagatera ujya mwana w'umukobwa no mukunda hamwe n'ivumbi ritumuka ariko umwana w'umukobwa ashana nkunda ntabwo nashaka kumbona mu maso yiwe ambonye umenga abonye ingurube. None mwana yenda umva urashavuye kabisa kandi urashavuye cyane none burya nta jambo waramubwira ritamuryohera rikamubabaza erega nawe sindakwizera cyane nubwo nakuvyaye je nanjye urantera ubwoba mu mwanya muto urashobora kuba waramubwira akajambo tw'abakobwa duhababazwa n'ubusa kandi wicara uzi ko umukobwa ari nka kujya utera yagira ibiharage ukagenda kubibagarira uko ubagarira bya biharage bigenda biragwiza umwimbu umugabo biteye ntusubire kubiraba ntibizokwimbura bisigura n'umukobwa mube hafi umenye icyo akeneye ni washika ku cyo akeneye umukobwa ntazoreka kugukunda ni wamuba hafi ntazoreka kugukunda kandi ugenda buhoro buhoro n'indero nyinshi ntukankame mwana buhoro buhoro nk'umwana yarezwe. ariko she buri gihe twama tuvugana ibintu kandi tukavuga byinshi byinshi cyane ariko icyangombwa tukakireka. Shira ibintu byose tuvugana si byangombwa. Byangombwa gusa hari ico twirengagiza nyamukuru gusumba ibindi. Okay, urukundo rero no gufashanya afasha basunyibuze. Okay, ikintu cha mariage. Mariage ni gare. Aho urankomye. So, I think ikintu kijanye na mariage je nibaza ko ndi ready kubera nta kintu na kimwe mvuze ibintu birahari ntundahuri ndakumenya numva umenga ni ibintu bisanzwe ahubwo ingo ndakumenyerera rimwe na rimwe tubipanga icyari rero uyu mwaka nyene cyane no maze genda uganire n'abavyeyi bawe sha erega mbanza kuganira nawe avayo ko ngenda kuganira n'abavyeyi biwanje jewe rero nejo ucuza canke saa 9 ucuza ndakurongora nta kibazo abara nicyo biswe kurongora saa 9 ucuza ndakurongore gusa maze ugenda ugira iki vugane n'abavyeyi sivyo? Okay, ndavyishimiye kumva ko witeguye ubwo ndaza kuganiriza abavyeyi umunsi nogenda yene nkakwerekana hama ibintu bikaja mu muco hama ariko ndakunda cyane cyane okay ndaza urabizi kandi ko ndakunda cyane 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 kandi nukuri nama shima Imana kwa
yishuye amasengesho yanje kamu umugabo mwiza nkawe nyene y'inzozi zanje. uri kuradesha we hari ikintu ushaka kumbwira kuradesha dudurirako oya nyene ntubizi nawe uvyumva naye nyene amahera yo kuca muri sare ibisuko byashaje inzara nshaka kuja muri sare daho kagoreje nta bana zosubira guha amahera yo kuja kwisukisha